hari benshi usanga baje mu muziki jise kurabira ubwamamare abandi usanga babikora kubera kubikunda abandi ugasanga babikora kubera kurondera ubuzima kurondera amafaranga wowe bikora kubera iki ibyo bintu byose uvuze bishika kuri bitatu cye byose nibyo bituma nkora umuziki byose ndikunda nshaka kumenyekana of course nta mafaranga ndashaka byose birimo mugaha nini naje mvuga ko nshaka inoti ariko none warayisanzemo kubwanjije ndamaze kuyisangamo kwe nako ibyo nkoze ndabiririmbye biza n'umusaruro nuko ko baragatoro ku munsi umwe bakaronka donc experience umaze kubikuramo uyu munsi nka hariho abaririmbyi bagenza bari ngaha mu Burundi basuraguringa ukabona ko byanse me ukabona ko babandanya babikunda ikigwa c'ubuzima umaze kubikuramo ivyo bintu nikihe ubu canke ushatse kuvuga nk'impanuro impanuro no umuntu abirimwo abona bicumbagira icambere nkuko wavuze wambwiye ibintu bitatu nce ndakubwira ko byose ari byo byatumye nza mu muziki rero hari undi muntu aza afise intumbero imwe umutima abazungu bafise nuwo bamye bafise kuvisi yarema twamenya ko isi iriho sinemera ko umutima afise hariwo abandi bantu bafise kuko ugiye kuraba nk'abanyafrika ibintu twagiye dukora bibi twagiye tuvyigira ku bazungu kwicana vyaha nyene biri bizarre nyene ibintu bibangamira ubuzima bw'umuntu burya benshi twavyigishijwe n'abazungu ucume uvuze ko abazungu atarukundo bagira urukundo wapi ngo bakunde nderero kuko ugiye kuraba kera abazungu bataratangura kuza baratwica bicana abirabure baricana ubwabo baricana kandi urazi ibintu byabazanye muri Afrika nubundi nukugira twicane nese bazanye ibintu by'amoko badupima ngo we ngumengure huku nawe urehuku nese babizanye none umva ikintu cyabazanye cy'urukundo ari ki barafise mentalite zabo sinzi impamvu sinzi impamvu burya abazungu bafise ukuntu bakozwe niyo mpamvu je burya no kwemera ko Imana yaturemye ari imwe ntibinabaho yani byo nemera Ugiye ko Imana yaremye abazungu ari yaremye twebwe wapi canke barahindutse babinjyajya gusa oya nuko ivyo tutovyinjiramwo zoca bituma ikiganiro kimara amasaha 5 kuri jewe ariko pana kuri wewe cyangwa kundi muntu nabonye ari sinzi abazungu barimwo benshi bavuye muri Afrika bari nta murundi wabonyemo nta murundi wabonyemo oya mwana nabonye abanyafrika barimo umurundi oya zo umurundi sabanyafrika bajye wabonye nabirabure black american benshi maze kubona umuhomuresi w'umunyafrika kwere sinzi ntawe ndabona imyaka 16 mbaye ariko bajye bona birabura of course abanyafrika basa nabirabure bo muri Amerika kandi umuntu yamaze kuba umuntu w'umuhomuresi nkubazanye ONG gatanga inka ku banyagihugu gutanga inka se none umuntu aza gufasha abarundi nanya Amerika yabasize bari munsi y'ibiraro azanye urukundo rwo gukora wowe usize umuntu ajyamye munsi y'ikiraro abahomuresi wavuze wabonye kuri YouTube ntaba yabasize agaza gufasha iki mayibobo zino urukundo akarukura hariya nino ngazanye urukundo hari iwabo hariho harabo basa yagwimye kubiboneka n'amaso none icyo gihe nitwavuga ko yagize neza kwe wewe ivyo ubonye ni juste ni kubera ariyo propaganda bayakoresheje kugira we aguhuma amaso ivyo bavyita guhuma umuntu amaso mwana bisigura ko ivo yuko muri iyi myaka ugwaruka dukanguka twikangura urumva ibintu bimwe tukamenya ko hari ibintu bitandukanye nk'uburi umuntu ufite imyaka 20 kuduga gushika ku myaka 25 30 ukigira kuri mentalite z'abazungu vraiment zina gutahura kandi abazungu umunsi twese twabamenye ati nuko mumeze tuzokorana business neza muga mu gihe tugisinziriye ntikibaho ico kintu ivyigwa ngorora buzima muri Amerika iyo muravye kuna abantu biteza imbere hariya ni nka kahe kantu uba warasumiye abarundi ubati burya namwe
murakwiye kwitwara gutya murakwiye kugerageza gutya muri Amerika uhageze ikintu cyotuma witeza imbere ni ibintu byinshi cya mbere ni ukura amaboko mu mpuzu cya kabiri ni ukudakengera ibikorwa ntuve hano uri mu lisansiye ngo uvuga ngo muri Amerika ngo nshika bampa ibiro cyo ntikibaho si wanyu bafise systeme yabo bafise n'abantu bigishije we sibo banakwigishije tenyenya rero utangure buke buke nawe uje muri systeme yabo icyo ni cya mbere to be humble cyo ni nka systeme yo kuba humble kumenya ko kwicisha bugufi nimba ari ikintu ushaka ugende buke buke ukigereko Okay, yes. Reka tubaramutse tubipfurize kugira amahoro, amagara meza n'amafaranga. Tubakaze cyane kuri Agaciro Media. Mu kiganiro ishure ry'ubuzima. Uno munsi ikiganiro ishure ry'ubuzima tugiye gusangira n'umurundi aba mu mahanga muri leta zunze ubumwe za Amerika. Benshi muramuzi nk'umustar nk'umuririmbyi. Ni MT number 1. Tukuramutse cyane muta. Merci sana. Yego. MT number 1 benshi twe usanga twize iryo zina nyene twabora hawe n'umuziki. MT number 1 yes ni zina nahawe n'umuziki. Izina riri riva mu mazina yanje Etienne Mbarushimana. Kumaje wagize abbreviation y'ikirundi. Y'ikirundi. Okay. Uno munsi rero musanimo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kwa Trump nakavuba umugani wabaraho. Saje mbona turaho kujya nyene mutwumva niko tubayeho. Yego. Aho nyene kazi nkuru za hariya murazumva. Ariko ujya musogo yarazibiye ngo nta batoya banyu bazosubira kubasangayo. Ndavyumva uko ntacyo no bihindura ko nta ofete uvyumvise uko nawe ndavyumva uko nta ruhara ndabifisemwo nta ruhara nta murundi numwe afisemwo uruhara ngaho mwavyumva nta ka angry nta gashavu kaje ibintu nk'ibyo iyo si inkuru nziza kukuraza tuba dufise amafamiye hano tuba dufise abagenzi tuba dufise abantu twakorana business baramutse baronse opportunity yo kuza numva rero babazibiriye k'inzira biraheza natwe bikatwefekta. Okay, mu kiganiro ishure ry'ubuzima tukunze kwibanda kuri development personnel. Numvise uvuga ikirundi cyane nkibaza nti uyu muntu aba hariya kuvuga ikirundi numva ciza n'ubwatuzo bw'ikirundi noneho no mu ndirimo zawe uririmba ikirundi ciza hari wagiye ujyaye. Je nagiye muri Amerika muri 2005. Si vuga. Namazeyo imyaka 16 mengo. Nagiye ikirundi ndakizi kwa nacize cyane mu nkambi muri Tanzania. Twiga muri systeme y'ikirundi. Merekeranya twarazize byose twarabyize imigani. Umva systeme yari yo mu Burundi nyene kuko twara abarundi ba muri Tanzania twatezwa kwiga muri systeme y'u Burundi. Iyo wimirije kuja ahantu usanga kenshi na kenshi umengo urafise igicapo mu mutwe ngo hameze uku. Igicapo rovye cuko leta zunze ubumwe za Amerika zimeze ushize wazanze arico. Usivye nk'ibintu byuko kiri umwana nawe uravyumva hari amafilimu buraba ubona ukabona umengo aba bantu ugiye mu ico gihugu wobabona ariko siko biri aba celebrity bose twa twarabonye mu mafilime iyo ugiye ushobora no kumara n'imyaka na 20 atawurabona kiretse ugiye nko muri concert zabo. Okay. Cyane ukaba nawe uri mu celebrity gusa abanyagihugu bo basanzwe urabona. Ikindi kintu novuga nk'igicapo cy'ukuntu ubona mbese novuga kwamamaza ukuntu abazungu bamamaza ibihugu byabo. Hari akantu ubona kaba gatandukanye kuko mu kwamamaza kwabo baregizagera hari ibintu nyene bereka isi ko ariko bimeze ariko ibibanza bibi ntibabikwereka bakwereka ibibanza byiza gusa kugira umunyamahanga wese umuntu wese ari hirya hanze iziba indoto ziwe gushika aho hantu. Ariko rero iyo ugiye ukahibonera usanga nyene harimo kandi kantu barengeje mbese ni nkuko umuntu ari hanze
bivanye nuko twebwe nk'ibihugu byacu ta publicité tubikorera mu makungu bo baca badukorera publicité bo abazungu nibo badukorera publicité ibi bihugu byacu mu mwanya w'uko ari twe twokwikoreye publicité nibo baca bazidukorera bagaca bakora publicité mbi kugira ntihazogira umuntu wabo yifuza no kuza n'ibi bihugu kuhiyumvira ko hari ubuzima. Rero ni naco kintu burya nigeze kubona hari umuririmbyi Akon yigeze kubivuga ati twebwe abanyafrika muri rusange turakwiye gukorera publicité kontina yacu ibihugu byacu kugira abazungu babeshwe baguma batanga ama publicité y'ibihugu byacu atariyo tubanyomoze. Umva rero ko nako kantu karakenewe nk'abantu mukora ibintu by'ama réseaux sociaux ama media ibintu nk'ibyo murakwiye kuza mushira ishusho y'igihugu nziza namwe bijya bintu bibi mu bihebe kuko muri market tubinguvu z'ivyiza mube niyo mpamvu bavuga ko utegerezwa kurondera ivyiza kuko ibi bikwitamwe tana bihamagaye nimba hari umuzungu nimba udashaka kwerekana tuvuge nk'ibarabara ribi imiferege mibi cafuye ahantu bata imyavu wewe ntibiba ari ibintu upromoting ahubwo promoting ahantu ubona hafise isuku kubera hajya habi hazoza n'umuzungu abigukorera utana bimutumye niyo mpamvu avuga ati rondera ivyiza ibi birizana utarinze kubihamagara nk'ubu ubona haraje umuzungu ati ni murabe Burundi ukuntu busa atavye mwamutumye leta ataruhari bifisemwo nawe atarugufisemo umva rero nawe kugira ube oppositive cugwana no kwerekana ivyiza kuko kwerekana ishusho mbi y'u Burundi hoho n'umunyamahanga azobikora atari ubigize mu ruhara. Muri leta zunze ubumwe za Amerika nk'ubu twibwire ko hariho ahantu habi hariho bakene hariho abashonje cyane gose byo birabaho cyane kandi tubwiye ngo ni igihugu cy'igihangange ni igihugu ngira ngo n'abariko biyumvira ubutunzi biyumvira kuri Amerika kwiyumvira ubutunzi ugaca wiyumvira kuri Amerika ni ubutunzi bw'igihugu en general ntabwo ari ubutunzi bw'abanyagihugu bose bijya n'ubutunzi bw'igihugu igihugu nico gitunze ariko abanyagihugu si ntibatunze ariko kubera rebe capitaliste ngira ngo hariho n'abagwiza tunga usanga abagwiza tunga barahari kandi kwisi yose usanga ari abambere kwisi mugabo baziko atagihugu kibura abagwiza tunga mugabo ugiye gufata kubuzima busanzwe mu banyagihugu basanzwe nk'aba tuvuge uvuye ku bakire cumanuka abo twita middle class bari hagati na hagati abo hagati na hagati rero burya nibo banyagihugu kwisi yose usanga baremvye ku bukene kuko nko mu bihugu biteye imbere umugwiza tunga yamura ku hagati adugana hejuru ku itunga giwe uwo hasi nawe yamura ko hagati atwara mu bukene mu butindi bwiwe uvuga umukene hariho umukene n'umutindi none uvuga ngo abatindi mu bihugu byo hanze barya abakene n'abakire bakarya abakene yoganura ko zosanga umukene n'ubundi aguma apfa gusumba umukene ni wagowe gusumba umutindi ari umuntu nabonye afite channel kuri YouTube ikunze kwerekana aba homeless bajye abantu bo mwibarabara nabonye ari sinzi abazungu barimwo benshi bavuye muri Afrika bari nta murundi wabonyemo nta murundi wabonyemo oya mwana nabonye abanyafrika barimo umurundi oya umurundi abanyafrika bajye wabonye nabirabure black american benshi maze kubona umuhomeless w'umunyafrika kwere sinzi ntawe ndabona myaka 16 mbaye ariko bajye bona birabura of course abanyafrika basa nabirabure bo muri Amerika kandi iyo umuntu yamaze kuba umuntu w'umuhomeless zaswaga zose bazamuvuye ko sigara ubona umengo n'umuntu ngira ngo bamaze nk'imyaka ingahe batoga n'umuntu ava mu cibitoke canke sigara ubona nyene ari wa murundi w'wanyu kandi ubwo n'umunyamerika byacanze. Okay none ni byukuri hariya amaronderero bimeze gute donc ukurondera ubuzima nko dufate bishitse ngira ibakwe ryo kujayo ndo murundi cyane ndo munyarwanda byokoroha kwarondera ubuzima ni gihugu capitalism no kuvuga ni gihugu cha business ikintu cyose koze kirinjiza ikintu cyose koze
utegerezwa kwinjiza amahera. Nimba ufise akazi uhembwa ku isaha ukarenza k'iminota 20 urayihembe. Nukuvuga ikintu cyose ukoze kivyara umusaruro. Kandi ubuzi buba buri hose. Ushaka kurondera akazi ngo kabura. Ndetse witwaye nabi nawe urumva. Witwaye nabi ukaba umukriminere. Ushaka kuronka akazi birakugora gose. Mu gihe umazeyo warigeze uhura n'ikintu bita racism canke racism tuzibamwe tandukane tuzibamwe buru ivyo bintu tegeza kuba bibayemo mu banyagihugu b'abazungu baho birabaho. Nivyo bibaho rero kuko n'abazungu bashaka kuzibamye batwana kuva na kera. Nibaza ko ari iki kizotuma dukunda. Niba nubwo mukorana business baguma kubona ko barafise mentalite zabo sinzi impamvu. Sinzi impamvu burya abazungu bafise ukuntu bakozwe. Niyo mpamvu je burya no kwemera ko Imana yaturemye ari imwe ntibinabaho. Yani byo nemera. Ngiye ko Imana yaremye abazungu ari yaremye twebwe. Wapi? Canke barahindutse babinjyajya gusa. Oya. Nuko ivyo tutovyinjiramwo. Zoca bituma ikiganiro kimara amasaha 5. Kuri jewe ariko pana kuri wewe cyangwa kundi muntu. Ntabwo nemera yuko namanana bibabwiye. Umutima abazungu bafise n'uwo bamye bafise kuva isi yare twamenya ko isi iriho. Sinemera ko umutima bafise hariwo abandi bantu bafise. Kuko ugiye kuraba nk'abanyafrika ibintu twagiye dukora bibi. Twagiye tuvyigira ku bazungu kwicana. Vyaha nyene biri bizarre nyene ibintu bibangamira ubuzima bw'umuntu. Burya benshi twavyigishijwe n'abazungu. Ucume uvuze ko abazungu atarukundo bagira. Urukundo? Wapi? Ngo bakunde nderero. Kuko ugiye kuraba kera abazungu bataratangura kuza baratwica bicana abirabure baricana ubwabo. Baricana. Andurazi ibintu byabazanye muri Afrika nubundi nukugira twicane. Nese bazanye ibintu by'amoko. Badupima ngo wenga umengure huku nawe urehuku. Nese babizanye. None umva ikintu cyabazanye cy'urukundo ari ki. Kuza kwankanisha abantu bari basanzwe basangira kabisi nagahiye wumva bacabongera bazana iyobokamana dutahura gutandukanye. Ibyo by'iyobokamana reka tuvuge ibintu bifadika. Basi wovuga ati Imana washize ku ruhande. Tazi ko nta rukundo rwabazanye ntirubaho. Mbanye nabi imyaka 16. Ni business tu. Agukeneye umukorera ikintu aguhembe nivyo. Harabaza bigira ngo nabantu ngo bo mashengero ibintu nk'ivyo. Ngo nabantu ngo bafise neza ngo ko ntibibaho ivyo bintu. Nabi presence nsanga ntibibaho. Ariko ni nabo bazana ama ONG muri Afrika none niba baje inyungu zabo. Ariko babaje gufasha. Gufasha iki se? Abanyagihugu. Oya kwiba. Kwiba. Nkubazanye ONG gatanga inka ku banyagihugu. Gutanga inka se none umuntu aza gufasha barundi. Nanya Amerika yabasize bari munsi y'ibiraro azanye urukundo rwo gukora iki. Wowe usize umuntu ajyamye munsi y'ikiraro abaho muresi wavuze wabonye kuri YouTube. Ntaba yabasize. Agaza gufasha iki mayibobo zino. Urukundo akarukura hariya nino ngazanye urukundo hari iwabo hareho harabo basa yagwimye kubiboneka n'amaso none icyo gihe nitwavuga ko yagize neza kwe. Wewe ivyo bubonye ni juste ni kubera iyo propaganda bayakoresheje kugira we aguhuma amaso. Ivyo bavyita guhuma umuntu amaso. Mwana bisigura ko ivo yuko muri iyi myaka ugwaruka dukanguka twikangura. Urumva ibintu bimwe tukamenya ko hari ibintu bitandukanye. Nk'uburi umuntu ufite imyaka 20 kuduga gushika ku myaka 25 30. Ukigira kuri mentalite z'abazungu vraiment zina gutahura. Kandi abazungu umunsi twese twabamenye ati nuko mumeze tuzokorana business neza. Mbwa mu gihe tugisinziriye ntikibaho ico kintu. Bazokwama nyene n'ubundi baza duca dukoma amashingo barafasha kumbe bazanye coronavirus cyanye bazanye urundi runtu. Ucu koma amashingo baje kudufasha bagufasha ibintu aribo babiguteye. Icari kuba ciza twari kwanka rero ko badufasha. No
kwanga ko bagufasha ariko kandi navyo ubona vyanga kwanga ko umuzungu agufasha je barigeze kuza muhira amani bambwira ngo nkeneye ubufasha ndabwira ati ubufasha bw'iki bw'iki ndishoboye umfasha iki bari bakubwiye ko boza gufasha wewe n'abazungu iyo uri umuntu gishika muri biya bihugu vyabo amashengero menshi aza kuza baratwara abana bawe ku mashengero yabo kandi rero shaka ikintu cyo gutwenza burya nta muzungu nta mwana w'umuzungu woja gutora ngo umutwaye ku rushengero iwanyu yo ni kinaba ico kintu mugabo bakaza ahantu habirabure benshi bakazana amabisi bisi nyene bisi binini kugira mushike kuri zo sengero zabo mudakoresheje n'amaherere gutora abana mugabo ntiwohirahira ngo uje muri neighborhood y'abazungu ngo utore umwana wabo umutware ku ishengero iwanyu nikibaho ivyo roje ndabiravye nasanze ari brainwashed narukundo azungu afise nazogira umuntu akubesha ugiye kuraba ibintu bakora hirya no hino ku isi kuntu bonona isi oya so chuvuga ngo nurukundo okay nk'umunyamuziki donc burya umuziki wawutangwa rukugeze hariya cange wavuye muziki nagiye ndawufise muri mind kuko ndibuka hari indirimbo nigeze kwandika nkiri muri Tanzania muga kwera ubukene ntacyo nari bwasikore natanguye kuvyumvira ngeze hariya nyene ahantu hari ushoboze ariko hariho studio ibihuye n'amikoro y'abanyafrika kweli studio zirahari nyinshi kandi uzaje nkitangura kubikora kweli navyikorera muri salon muhira ndirimbo ugiye kuraba YouTube yanje ndirimbo zose nakora nje navyikorera hageze n'igihe nja no kwishuri kuvyiga kugira nze navyikorera ico gihe muziki nako narikoreye muziki none ubu ndawukorera n'abandi okay uno munsi indirimbo muri ko murakora ziragira muri za miliyoni ugasanga zarakunzwe sirituwariho nk'ijyamwa muherutse kugira na Estanish yo rimwe gusa ni indirimbo igihoshe nanje ziko numviriza kenshi ariko umuntu araciye kuri YouTube yawe hari indirimbo ubona za kera wakoze usanga zimaze nk'imyaka irenga 10 muga zitakunzwe ugasanga no zirashafise views amajana zirashika igihumbi kirege wakora biki nk'ubukoze indirimbo wayishize ku mwanya ubuhinga bwawe ubwenge bwawe ikagira resulta nk'ijya izo nkuvu zo kubandanya wazikura inguvu razigira bivana n'icakuzanye muri uyu muziki kuko erega ibintu ntibisa uzima ntabwo bwamba igihe cyose ntama ari kuwa Mungu ariye ashika no kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kandi nubwo uyu munsi ari kuwa mbere no muntu gwiza kuwa mbere ntuzosanga wabyutse cyo kimwe uvyuka ugwaye ari gihe uvyuka byahaye so no kuvuga rero ni ibintu by'indirimbo ni just a life too ushaka gukora indirimbo washizemo inguvu mugabo abanyagihugu bakayigutera cyo wiyakira ukavuga ati sawa ntimwabishimye reka nzokora ibindi nanze gijamo none wigiriye inziga ari ubikora aya ntiho kwa mukora byose ngo bigere kure wapi hari benshi usanga baje mu muziki jinse kurondera ubwamamare abandi usanga babikora kubera kubikunda abandi ugasanga babikora kubera kurondera ubuzima kurondera amafaranga wowe bikora kubera iki sha ibyo bintu byose uvuze bishika kuri bitatu cye byose nivyo bituma nkora umuziki byose ndikunda nshaka kumenyekana of course nta mafaranga ndashaka byose birimo mugaha nini naje mvuga ko nshaka inoti ariko none warayisanzemo ubwanjije ndamaze kuyisangamo kwera neko ivyo nkoze ndabiririmbye biza n'umusaruro nubo ko baragatoro ku munsi umwe akaronka donc experience umaze kubikuramo uyu munsi nka hariho abatirivyi bagenza bari ngaha mu Burundi basuraguringa ukabona ko byanse me ukabona ko babandanya babikunda ikigwa c'ubuzima umaze kubikuramo ivyo bintu nikihe canke ushatse kuvuga nk'impanuro impanuro no umuntu abirimwo abona bicumbagira icambere nkuko wavuze wambwiye ibintu bitatu nce ndakubwira ko byose ari byo byatumye nza mu muziki rero hari undi muntu aza afise intumbero imwe uwo rero kugira amenye impanuro no muha nuko nca amenye iyo ntumbero yamuzanye tora mw'ivyo bintu bitatu mbwira ati
nk'umuririmbyi yaje ameze uko kuronderamo amafaranga ubwamamare abantu bitware byose kuko usanga niko ndacangacangana toramwe umwe uvuga ati nk'umuririmbyi yaje ashaka kwamamara gusa by'amafaranga ataco bimubwira reka dufate kuri cyo amafaranga kuko nibaza ko la majorité ari cyo kibazana yaje ashaka amafaranga okay bo ku muntu yaje ashaka amahera rero ngo kuko vyifashe ujya amaze kubona ko iyo ugiye tuvuge nko muri ville burya abantu bose bariyo babashaka amafaranga sibyo hari usanga aradugije etage bazikota hari usanga afiseyo iduka ry'amamiliyoni amamiliyaridi ashaka amafaranga hari n'usanga ebana afize umutayi wa 20000 kandi abashaka amafaranga muri ville nyene impanuro rero iba muri ivyo bintu nuko ushaka amafaranga uyaronka bivanye n'umutahe ufise kandi ikindi naco abantu twomenya muri business buya niyo mpamvu ubona umuntu wese agwana no gutera imbere kugira aronke menshi amafaranga burya ararondana sinzi ko mu kirundi ico kintu cyumvikana ararondana kurondana ni juste ikintu gikurikira ikindi sinzi ko mu kirundi ico kintu cyumvikana yego kirumvikana we kurondana nguvuga umuntu afite amafaranga menshi najya make agumazi wewe amaze kubibona ivyo bintu uvuga ibintu bije ibindi biri so mu muziki rero ngo bimeze gute sinda gucange ngo zange nakwinjije mu ivyo bindi mu muziki urashaka kuzuga struggling bivanye n'umutahe wazananye nawe struggle vraiment murahura cyo kimwe nuko muri business umuntu yazanye agatahe gato aguma struggling abantu b'umutahe munini baramutwara abakiriya urumva ahura n'ingorane nyinshi ariko umuntu afite umutahe munini biguma bizi wiwe kuko vision ukuntu biboneka appearance yavyo nubwo umuntu yovuga ati ijya restaurant ko irenze ataranayifunguriramwe aca avuga ati nivyo bateka ni VIP mugabo wewe nubwo ufise ibintu biryoshe gute ufise amagi uyatemberana ku mutwe hari umuntu akuraba akavuga ati ajya amagi yuje mu petit kweri no rifungura nkirirwa amahoro kandi ubwo ni byiza riraryoshe mugabo akavuga ati cyo mpete ukuntu yambaye najya amagi mbona umengo yamusaziye ko ku mutwe cumengo vyabaye mucafu ariko se kuvuga ko ariko biba biri izo ni struggle ziwe bivanye n'umutafisi ariko irigi urisanze ahantu hari akaklimatizeri ibintu nk'ivyo gakanye kameze neza bakubwira ati irigi ni 2000 ukarigura 3000 ukarigura mu muziki rero ngo bansubira mu muziki wambajije yego uzananye umutahe mu muziki struggle ziragabanuka kuko abantu bari muri industry bubatse industry bagushaka ko inyungu ubufisi ibyo barondera nabo bafise ibyo urondera tuvuge nk'ubu barakoze indirimbo ushaka promotion hari abantu babishoboye gukora promotion nawe ukaba ufise ibyo uza kubahemba n'ibikorwa wakoze struggle ziragabanuka ariko kazi uri wa muntu ukoma amashi hano hose ugiye ukoma amashi gukora audio warenze gukoma amashi kugira umujournaliste aze kuyumviriza kwikuvugiriza ukomya amashi ni struggle nawe uco vyumva iyo rero n'impanuro ku baririmbyi of course hariho ubuza nyine agakoma amashi bigakunda kuko twese kwisi hari abantu twagiye dukomera amashi n'ubu tukiyakoma ariko nyine ugomba kubibamwe ukabimenyera ko nimbu uri muri kategori yo kuyakoma uzoyakoma niko rugero uzobugeze Ariye usanga umuntu afite impano n'ubuhinga byo kugira rwo hejuru basanga umutayino waje. Je nacho bisigura. Kugira impano n'ubuhinga ibyo ntaco bivuze muri iyi si. Nagibaza. Kuri iyi si. Ata amafaranga ntaco bivuze. Oya, kuri iyi si. Sorry. Kuri iyi si. Ibyo buhinga nibisanzwe, birasanzwe. Kandi uzogenda urabe neza. Namye ndanabivuga. Abarimvyi benshi bafise ubwo buhinga nyine uvuga. Nta nubwo batera gatambwe gatoya. Kuko aca yishimira bujya buhinga Imana yamuremanye. Ijyangabirano uko ingabirano zisumbana hejuru. Niko iterambere ry'umuntu rigabanuka. Ibintu vya music ndiko navuga music simvuga mu bindi. Kuko umuntu afise ingabirano
nziza cyane mu kuririmba wa wundi uvuga ati rijwi none yarikuye batera imbere kuko ingufu zo gukora akizigabanya agaca we yisunga rijya jwi akavuga ati rijwi uzorirondera zondondera tu ndazi ko niyemera ndazi ko nagabiwe n'Imana babazondondera ntawe kurondera. Ariko nk'ubu wewe muri Etazini hari abastari usanga ubaye umustari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga umengo yabaye n'umustari ku isi yose. Bariya ndakunze ko nabakora business amazina yabo bakayakoresha muri business. Twenga mu Burundi ka dufate ko turi miliyoni 13 ari umuririmbye bazwi ku ngirana zose miliyoni 13 arazwi kuva ingiri Makamba gushika mu Kirundo Burundi bwose buramuzi. Mugabo nta kindi kintu nakimwe akora cinjiza amafaranga kirese umuziki. Mbega burya abashaka kubikora ubwo bwamamare bukoresha gute abashaka kubikora ahubwo vuga tumutaye yo kubikora rega kumenyekana mwizo miliyoni 13 no kuba ufise umutaye wacu ukora ibindi bitandukanye n'umuziki n'ibintu bibiri bitandukanye ariko ubwo bwamamare niyo bukoresha bukaduza business bose gutese gute nubu weko arabarimvye benshi ufana uzi indura hamagara umubwira ati tora Emilio kubera ndagufana ngira umuntu urabikorera w'umustar wemera kwera ubwa bavuze ko wemera indirimbo yanje sigira rero nka Desamire ngaho ucuvuga ati nuko vyagakwiye kugenda bwa bwamamare bwawe nese ndagusabye ya Desamire kubera wakunze indirimbo yanje ariko watizo kuba ufise ikindi kintu bya gutuma nanje nove yumva nkaza kugishorera kubera ndakwemera sawa nanje nakubwiye kwamamara no kuba ufise umutaye wo gucukora ivyo bindi ngo byazamwe umusaruro ibintu bibiri bitandukanye cyara kubuzwi igihugu cyose mukabura umutaye wo gushoza mu zindi business yakumenyekana siko kuronka amahera izina canke no kunanirwa kwidandaza none abanyamafaranga niba hari ni uwo muntu niwe mushiramo amafaranga nere singiye TV sinakoze amahiti sika turabagwiza tunga nsigeneme shaka nsigeneme nene bahari sawa turidandaza burya umugwiza tunga atavyutsa avuga ati ni mu ndondere umuririmbyi cyo bihindurako kandi n'umugwiza tunga nawe nukuba be careful urumva nukuba be careful because umugwiza tunga abashaka kongereza itunga yego ntago bashaka gufata bijya bintu vyiwe ngo abigabira abantu sukuza gufasha muri iyi si gufasha ijambo gufasha eba ego rirabaho sindari hakane kwere naje hari abantu ngira nafashije mu buzima gusa ntitwori ikibanza kinini oya ngo umuntu ngo wabonye ngo biva kure kwere ahubwo vuga ati ushaka kuba ufise ingabirano irenze sivyo wamara kuba ufise ingabirano irenze umugwiza tunga akakuraba akavuga ati you know what naronse igikoresho uravyumva agaje gufata we petingwa hano ndafise akabari nene uwo ririmba nkaza ndakwase nkana imire buri joro kuririmbye bera ko we widandaje aragufasha aragutwaye mu kabare uzuraririmba karaoke baguhase nkana imire buri joro nivyo niyo ni opportunity ntabwo yaje kugufasha ahubwo mwakoranye ivyunguka ariko ugiye no kuraba wanashaka urashaka kuburirimba hakaza abantu bakishura ama miliyoni ngo ugatahana 50,000 so mugwiza tunga igihe cyose ubona umugwiza tunga abaye interested n'ivyawe ashaka kwinjiza amahera uzuharure ngo ashaka kufasha gufasha iki ashaka kwinjiza amahera aciye kuri wewe so ikintu cukora cuvuga ati sawa twanire ivyunguka wowe unguke nanje nunguke yego ntiwunguke ngo mpombe kandi sinunguke ngo nawe utangure guhomba kuko umugwiza tunga amaze kubona ko ashize miliyoni 10 mu kwizina ryawe eje akabona ayasubiranya ari 8 cuvuga ati we ntasone narinzi yuko nshizemwo 10 ejo tuzovyaza 15 hagarutse 8 cagushira hasi kwere rero aho niho twihendera nk'aba nyamwuga canke abantu dukora business ariko ndakunze kumva abanyamuziki benshi bidoga ngo bumva ikintu nkenye ngo cambere ngo ni management hari umuntu aza kumanage ivyo udafise
management bisigura iki? Reka kuba mucurika indimi. Management ni ikintu kimanaja ibikorwa by'umuntu. Ufise iki ba manager? Nene nk'umuririmbyi ubona cyangwa gishobora kuba gitahurika ati umuntu yonshoramo imitahe. Sponsorship nibaze bavuga sponsorship. Kuko nk'ubu nje ndashaka kubona umupeti nkabona arashoboye. Acha mvuga ati umupeti ntaragera. Yego. Akeneye sponsorship. Acha mvuga ati we peti tora 10 million. Ugende ushire mu vyuri kurakora. Hama je nanje kuntu tuzodandaza ivyo bikorwa wakoze nuko tuzokunguka twese. Iyo ni sponsorship ariko si management. Management imani ni yabasani baba bateye imbere gose. Bageze hejuru ayangaje abantu. Management bisigura kwangaje abantu bakumanagira ivyawe udashoboye kumanaja. Kuko bishobora kuba bimaze gukura cyane bikaba byinshi. Yes, nico bita arondera management yayo yangaje CEO wa company, akangaje aba supervisor, akangaje aba manager, ibintu nk'ivyo. Sanga afise inzego muri company. Iyo nico bita management. None uri umu artiste nta gikorwa ufise ushaka management. Kumbure rero abaririmbyi nyamwinshi ngaha mu Burundi bashobora kuba bakeneye sponsor apana management. Mu Burundi twese dukeneye sponsor. Umuntu agushiramwe imitahe agaca nakwigisha uburyo muzovyaza umusaruro. Nta management ngaha mu Burundi kenewe y'umuririmbyi n'umwe, nta numwe afise ari ku rwego rwo gukenera management. Mumbwire kwera Chumengo na chintege. Chumengo na chintege bariko barabigerageza. Oya, sikubaca intege. None mu barivyo bari mu Burundi wibaza yo ndabaca intege no kwiherako. Okay, ku rundi ruhande wewe muri Amerika. Uko biri kose urakora iyindi mirimo itari muziki. Nivyo? Of course. Abanyamuziki benshi ngaha babeshujwe n'umuziki. Ubahanura iki donc kugira ngo babivange n'ibindi bikorwa by'ubuzima bwa minsi yose? Cyambere no bahanura. Iyo ukora umuziki uko ugomba kuraba net worth yawe, tuvuge net worth no kuvuga ngo donc ico winjiza. Cyanye ubutunzi bwawe mu buzima busanzwe. Ugacukoresha nka 10%. 10% uyashire mu muziki. Hamano 90% ibandanye igenga ubuzima bwawe. Maybe utundi to business 10% abari ushira mu muziki. Ako uwo muntu yoba yinjiza menshi ya. Oya, rega 10% y'ikintu nubwo zoba samire ni ufata 10% gusa. None umva yo ari cyo iyo mukore mu muziki. None na karoro natanze tu. Fata 10% abari zutwara muziki. Rega umuziki isukuja kuririmba gusa. Shano gukora ikindi kintu. Nene mba nkubu tuvuge uririmbye ukinjiza 100,000. 100,000. Ijoro rimwe warimbye nka karaoke ibintu nk'ibyo. Bacifata 10% nakujya batangisha ikana. Fata 10% ukazishira ibihumbi 10. Indwi nurimba indwi yose uzokwija 70. Asaba wongeze ko iminsi ngahe bizijana. Wanashaka kurimba ukwezi kose. Ufata rero yandi 10% wagiye kukurako. Tutwara muri studio. Nezo si 10% wagiye ukurako. Muri naho byo twara meza ngahe ntaco. Ariko nufata umutahe wawe ugacukoresha 90% mu muziki. Ngo buraca vyagarutse. Takurahi. Business y'umuziki ni business ikeneye patient. Kandi ntihira bose. Cyakuririmba ebana. Uririmba neza wanashaka. Utwaye twese tukagenda. Tukagenda bikarangira uzurashwana n'abafana. Abafana nabo burya sabana beza kweri babishatse. Abafana babishatse kubera abana babi. Kandi ikindi kintu nabonye abafana baragucunga afsikiri ngo baguha. Bazo baragucunga. Baraba ko biguharana. Hari igihe cy'igikundiro n'igihe bagikwaka. Ariko bugiye wakwatsi igikundiro kuko umuntu ntaba bikwiye baraba ko muri bikogo.
cyane igihe baguhora ubusa kwera atakutagize wapambanye byanze. Ariko aba nyimuziki uri kuravuga ngahi Burundi ubona ko dufite population abantu igihugu ni gitoya abantu benshi usanga bazinanye umustar ashaka kwimbira ati none gasha cinje gukora kijya ndahure nabo abafana banje bantu nkwiye ndiko ndasiragoringa ahitamo kubiheba kinyegeza aba yihenze kuko hari n'abafana bagukunda kubera struggle babona ucamo bakagukundira ico burya abafana bakunda umuntu nyene ari humble aciye bugufi uciye bugufi kandi kindi naco abastare twoza tumenya rega umufana ntagukurikira ngo nuko ari indirimbo iryoje hari n'ibindi bintu bituma gukurikira intelligence knowledge vision mbona kazoza byose arabiraba akavuga ati none uyu mustari nkurikira yo nanshitsa kuki uyu yo create nakazi basi nanje nkaronka muronkerako ubu je ndafise ahantu mfise bikorwa ahantu ndiko ndaduza udutafari ahantu bose bahakora ni nk'abafana banje wow nza mbona nkuko nkabona umuntu ndiko ariko araseha ibivu ngo umufana wawe ati wow nice ndakwemera kweri uranyemera sawa wanyemeye twavuye kuri YouTube none ubu rero nawe uri kurarondera ku buryo ufumutana n'igihumbi kimvuye utahana igihumbi aho rero birumvikana wo mufana nakuva inyuma warakereye ibintu bituma yoronka akazi nakuva inyuma okay ari ibintu rero bituma abafana badukurikira n'amajambo tuvuga amapost dupostinga uburyo tuganira nabo byose biratuma umufana agukurikira akavuga ati wewe afise ico no gukura. Okay warigeze ucika intege dufate umunsi umwe muri bino bikorwa byawe bya muzika warigeze ubona wo ucika intege timasha ndageza aho mbona uko biriko biranga sinigeze ncika intege ngo numve ko no biheba gusa nyine hari ukuntu iyo wiyumvira andi ma projet ari ku ruhande ucubona umenga ibintu by'umuziki wobanza ukabihagarika ariko kubera umuziki mengo sinzi ibintu mengo ni ibintu tuba twaronse mu maberebere y'abavyeyi urumva ko kantu siko mengo ni ibintu tuba twaronse tukira abana basi nubwo biheba sinzi hari biragukurikira hari bidayimoni biguma bivuga ngo kora ni tara ntinyegeza none ko usanga n'umuzeha wanashaka w'umukukuruke avuga ati nzanira studio ntibihebwa bijya bintu n'ubihevye avuga ngo yavyimuriye mu rushengero aheba mwene ibi byacu agaca agenda ngo yagiye kubiririmbira mu ishengero cyane akabiheba mu ishengero akaza kubirimbira hano iwacu kuri kwaya matere yacu ahinduye style cyangwa ivyumviro mugana n'ubundi mugana kubiheba ntibipfa gukunda kwera okay none uno munsi mu bantu badukurikira harimo nariye twe dukugira ibintu bijanye n'iterambere ry'umuntu giti ciwe donc développement personnel umuntu wese turamwigirako uno munsi nshobora kuba ntakunda umuziki muga MT n'amabani nkaba no mukura ko ivyigwa ngorora buzima muri Amerika iyo muravye kuna abantu biteza imbere hariya ni nka kahe kantu uba warasumiye abarundi ubati kuye namwe murakwiye kwitwara gutya murakwiye kugerageza gutya muri Amerika uhageze ikintu cyo tuma witeza imbere ni ibintu byinshi cyambere no gukura amaboko mu mpuzu cyakabiri no kudakengera ibikorwa nuve hano uri mu lisansiye ngo uvuga ngo muri Amerika ngo nshika bampibiro cyo ntikibaho si wanyu afise systeme yabo afise n'abantu bigishije we sibo banakwigishije tenyenya rero utangure buke nawe uje muri systeme yabo ico ni cyambere to be humble cyo ni nka systeme yo kuba humble kumenya ko kwicisha bugufi nimba ari kintu ushaka ugende buke ukigereko mbo cyakabiri cyambere nakivuze no gukura amaboko mu muzo cyakabiri ni kwigenza neza ibihugu by'abazungu nkuko nakubwiye birakunda umuntu yitwara neza
nubwo uca usanga bo sinzi ariko bakunda umuntu yitwara neza mbese abereka ko ataje gusambura igihugu cyabo ahubwo yaje kubafasha kucyubaka icyo kintu gishoboye naho nyine biracamo cya kabiri kwiga kumenya n'ibiki bikora n'ibiki nokora bigatera imbere donc ubushakashatsi ibyo bintu bishoboye life irashobora gucamo nigeze kuganiriza umushino namubaza nti muri China iwanyu abantu bangana nabatwe bw'ibugwaruka bakora iki arambwira ngo bariya icambere bazi kwiyadabuta n'igihe tuba tugezemo hama kandi barakunze kuja hamwe ko je nimba mbuzo mutahe nabo kawubura muga turafise duto tuduhurije hamwe tuza dukora igikorwa kinini ati rero ivyo namwe nk'abanyafrika muvyiyumviriye ni bon ariko ku banyamerika abantu bangana nabatwe hanini usanga bari bakora iki ari mu mashure barasotse amashure bari mu business y'abavyeyi babo benshi nko ku myaka 25-30 muri Amerika umuntu haba mu miliyoneri ku myaka 25 mu miliyoneri kandi ya dolari cyane gose uko twe imyaka kesho usanga n'umuntu ahubwo atarajyana kwibesha mwe byarahaye reka basimvuge twe byarahaye twebwe reka twebwe turacari tugira ku bintu turacari mu bikomera abazungu badusizemo turacivura ibikomere by'abazungu ariko none ntibagiye wo nitwokira nagashaka baragiye mentalite nazo bateragiye twigishanya hagati yacu uwakiza avura abandi gerageza uvure uzombwiye ku bintu abazungu baduteyemwo system barazishe baduha education zituyovya ziturusha mu mutwe umuntu ugasanga ahije amashuri ari specialiste mu bintu 10 ugaca usanga niwe azoronka akazi k'uwo musozi wenyene abo biganye nta numwe yo none ufise for example ufise hospital imwe tuvuge nko mu ntara hari hospital imwe ikomeye ibitaro ukeneye ko abadogiteri babiri basa je batatu tuvuge nk'ibitaro biba biri ko abadogiteri bangaye kuko sinzi system ya hano reka dufate nka batatu sivyo abadogiteri ibintu nama nabitanze mu burorero sinzi nzogera igenda nabihebe abadogiteri batatu ini wacu dogiteri asohoka azi kuvura indwara zose ziba si bose hafi ya bose ababizi byose iyo ni colonisation y'abazungu bayumva gusohoka ishure uzi hafi y'ibintu byose mu buganga kandi mugasohoka muri nk'abadogiteri nk'abangahe muhejeje nonzoshe muronka akazi he none hariye muri Amerika bimeze hari usohoka uzi ikintu kimwe unavuze kuzi ibirenze kimwe bakwita umusazi na diplome boyitabura ahubwo wavyize bakwemerera baguha system yo kwiga ikintu kimwe nimba uri umuganga uri umudogiteri ugiye gusohoka kuvura amaso uzokwiga kuvura amaso nta bintu byo kuvuga ngo igikomere ngo cy'umuntu ngo no gitreatinga no urazi cyo bica bifasha uvuga nimba usohoye abadogiteri 10 basohotse mu mwaka umwe ukaba ufise ibitaro hospital imwe baba dogiteri 10 nimba umwe azi kuvura amaso uwundi azi kuvura amenyo uwundi azi kwibarutsa abakenyezi uwundi azi indwara zindi umva ko bose bakwiwe none hari bitaro hataza abantu bagwaye indwara zose savudire ko abadogiteri 10 wasohoye bose bazoronka ubuzi kw'ivyo bitaro kuko uwuzi kuvura amenyo nawe niya yagwara azocija kuri abadogiteri w'amaso ariko nk'ibihugu bikenye navyo urumva bikenye ikisa amafaranga none yandi yose kuco usanga
none bikenya amafaranga oya niumva bahaye akazi ni nk'ikihe gihugu gikenya amafaranga none igihugu uri kuvuga gikenya amafaranga ni kihe natwe binga turaki iki Uburundi burakenya amafaranga ne buratunze ama etage nkaba mbona iyo bawutswe n'iki n'ubukene ama etage yose ubona amakarite yose imiturirwa yubatswe n'ubukene abana abanyagihugu bamwe ngo nawe shaka ariko gatoya ku bintu bijanye na buri muntu wese aripfuza igicapo ndakeka abantu bashaka yipfuza ko bumugira ubaye utakiriho sorry simbikwifurije ngo ibintu bisanzwe n'ibizoba it's fine ariko ubaye utakiriho ushaka ko MT nama wana abantu bomwibuka gute bazonyibuka kuvyo reka mbu mu hypocrite bazonyibuka kuvyo nononye ni kwisimeze nta muntu bibukira kuvyo yubatse kenshi umuntu amwibukira kuvyo yononye agira ahubwo wari wifuza ko bakwibukira kuvyiza of course nivyo vyifuzo tugira but we know yuko bitabaho nta muntu bibukira ku bintu vyiza yakoze bivuga mwibukira ku bibi yazogira umuntu akubesha none abantu benshi uzi mu mateka y'ibintu twize ama histoire bahitirere bande baza ko batibukwa gusumba abantu bakoze vyiza mbwa hitirero waramwize kuvutse waramwize gusha nubura umwumva nabandi bantu bose twibuka twagiye tumenya ko tuzobibuka kubera amabi bagirijwe hari vyiza ngo bakoze amabi bagirijwe niyo yagiye turabirabaraba dusanga bimwe byari byo kubagiriza no kubabeshera bica bituma tubibuka gusa nkanje nanifuza nyine ko bonyibukira ku gatererano gacumu kubumwe natereye igihugu canje nimba ari koroni rimwe nadugije avuga ati type niwe yaridugije ariko rero suku usanga biri suku usanga biri vraiment so ndabizi kandi gutegeza no kuvyiyakiramo okay dusa nk'abarangiza kino kiyago nanifuza gato nk'umuntu wayi muri leta zunze ubumwe za Amerika igihugu kiri civilize bateye imbere mu mico mu butunzi technology byose barateye imbere ku bintu bijanye n'imibano umusore hari yaroshe kubaka gacuti umusore cyangwa inkumi biroroshe biroroshe none ko utobura icyo ugaburira umuryango ukora kandi n'ubutoye aronka ibikorwa ariko reka sinko kwini wanyu nangira mvuge ngo iwanyu iwacu sinko kwini wacu usanga utoye umugore ugaca umwicarika ngo usanga rasi ari we wikoca oya suko niwo baho niwo bishobora ubuzima bwo kuzimba gose uvuze ngo umugore umwicarike ngo nuko ngo azokuvyarira abana ariko ko murabona ama divorce hano mabidoga ngo buro bakabasanga umwaka umwe cyaje gufata abwire sentareti ibyo yaronde byose tubice mu kabiri ibyo biri hose ibyo biri hose ese divorce hariya nomengo nabi promoting ahubwo oya kwimpromotinga gute ngo ni mu divorce baraborohereza nta namwe batorohereza ahubwo vuga ati no uwashatse gusambura urwiwe ntibamutiza umuhoro nino uzobigerageza uraye bazokorohereza kwe bazokorohereza ariko hariya biri ku rugero rwo hejuru pe ahubwo vuga ati uraza impamvu mwe ibintu byinshi mubibona uko nuko mwebwe sinshatse kuvuga nabi gusa murajwe ishinga n'ibyo hanze gusumba uko murajwe ishinga n'ibyo mu gihugu usanga ukurikirana amakuru yo hanze gusumba yino niyo mpamvu izo nkuru cubona umengo nivyo bivumye gusumba nkuno kubaza ati divorce 100%
mu Burundi divorce igeze kuri kangahe ntawo mbwira mugaye yo hanze wombwira ati 70% bagira divorce 60% ko wigiriye kuri Google nivyo urondera mu Burundi none divorce igeze kuri kangahe cyo kibazo sinocishura kubera ntubikurikirana tubwishe kure bikurikirana muno baza ati mariage mu Burundi iri kuri combien de %? Pourcentage zingahe usanga atavyuze ni ibintu vyinshi no kubaza vyerekeye ngaha mu Burundi ugasanga ntavyo wigera urondera zorosherishe ntazurondera mwana kubaza ati hanze muri Amerika vyifashe gute ugacudoma kubera iki biri muri twingana ubundi ibintu vyinshi ntivyandikwa simwe mudashaka kuvyandika none ega ntivyandikwa n'ibiti vyandikwa namwe amateka y'igihugu yandikwa namwe none wewe uri mu YouTubeze sivyo wibaza ko gushira video kuri YouTube atari amateka n'abana bazoza bakarabira kati ibi mu postinga harabaye hazoza generation yindi usange bariko baraturaba turi muri karite yindi mengo nifu karite zarahindutse vuga ati MT yari kuri cyane ini avuga ibi nibi bazoza amateka ntafudika okay rero nivyo vyagugwa nibikirega ntivyashizweho n'imiyaga bishigwa ko nabo bantu bashaka nimwe nakubwira bashaka gupromotinga ivyo mu gihugu cabo twebwe rero tugenda tubirondera baje kurondera ivyacu bakabibura bagaca baza kuvyironderera bagaca berekana ibitari byo niki gituma rero mu diaspora umwe bari mu gihugu kimwe n'amahirwe bashaka bashobora kuba bayasangiye ariko umwe agataha agasubira iwabo Kenya undi agasubira iwabo aja kubaka ibintu bihambaye choice choice none tugeze ahantu bakavuga ati wewe ngaye amafaranga nayo ngaye amafaranga ico muyakoza nimwe mukimenya ugacu yakegeta yose agahera je nanje nkakigeta tuvuge nka 5% yandi yose nka mu mufuko dusubiye inyuma wumva arinda atahafise icyo atahanye choice ujanye n'umuntu mu kabare mwese mufise 100,000 wowe ukayajya ukayamara nawe agahitamo kuyasubirana inyuma wowe utashe ukenye ntucuvuga ngo kubera iki ni shwaya wayari ugiye ahantu hari ubuzi mwese nta muntu numwe yavuze ngo we turaguha we tukwime Amerika suko bimeze nta muntu wapfa kwimakaza ugacushima kudakora je nkakora dusubiye inyuma ni shwa yawe ni wabihisemo kudakora cume uvuze yuko no munsi aho ubuzima bwagoye icumi bona mahitemo yabo nubwo tuvuga yuko Imana ari bifizemwe uruhara burya natwe turabigiramwe uruhara ebaza ko Imana ariyo ivuga ngo wenda guteje ubukene oya ivyo bintu Imana niyigera ikora uko ngo wenda guteje ubukene uronde ahubwo arahezagirwa kenshi burya uronde ashaka kuronka duke simvuze ngo abantu bose barondera bararonka kuko ndabivuze uko hari abantu bonyumva nabi kuko hari umuntu avyuka atigita basi at least wavyutse utigitira 100 basutahanye 10,000 mwumva ko wagiye sico kimwe n'umuntu yavyutse yicaye ufu mutahana duke gabuka wari wagiye cyane ukabura mugabo wari waronse umwete ubuca kurondera kuko nugenda ukarondera uyu munsi ukabura ariko washaka iyo sohotse ukabura washaka no kunguka basi cyumviro kizotumeje uronka of course urumva uronka icyumviro ewe je no gushimira uyagiye abarundi ibintu byinshi bo uno munsi gato ica abantu bo kwitega mu kanya mu kiri Burundi akantu muri ko murategura muri domaine musicale musanzwe muri yes ibikorwa mfise biri mu nzira atandwa izohera ntavyeretse abanyagihugu abafana banje nkuko nabibemereye yes kandi barabizi ko ntigera ndabasondeka kuva nakurose okay ndagushimiye cyane we nakumviza ndagushimiye rwose ku mwanya mwafashe reka nshimire kandi n'abandi bafashe umwanya badukurikira kino kiganiro mu gisangiza abandi tuzohure mu bijyana by'ubutaha bye bye